namwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication kaze mwijambo rya jambo mu buzima bwawe nizeye ko duteramanye muri benshi muri kino kiganiro turi kumwe n'umutumire musanzwe mumenyereye ndagize mwiriwe Pati mwiriwe neza nkuko mubimenyereye n'ubundi tuganira ku ijambo ryiriwe rirasomwa hirya no hino no musi ryari ijambo ry'Imana dukura mu nkuru nziza ya Luka mu kigabane ca gatatu guhera ku murongo w'10 gushika ku 18 turabona Luka avuga Yohani ivyo yakoze. Ishengero rimubaza riti ribaza Yohani Batista none twokora iki? Nawe abishura ati ufise imyambaro ibiri nahe umwe utawufise n'ufise kandi ibiribwa agenza atyo. Haraza kandi abatoza kori ngo batizwe bamubwira bati twokora iki ga mwigisha? Nawe abishura ati ntimukake ibirenga ivyo mwabwirijwe. Abasirikare nabo baramubaza bati tweho twokora iki? Abishura ati ntihagire uwo mutwara utwiwe n'impaka canke uwo munyanganya kandi nimushime impera yanyu. Kubera ko igihugu cari kivyiteze kandi bose bakibwira mu mitima yabo ko kumbure Yohani yoba ari we Kristo, Yohani abishurira icarimwe ati jewe ahanje ndababatirisha amazi, ariko hagiye kuza uwundusha ubukuru, mbere sinkwiye no gupfundurira imigozi y'inkweto ziwe. We azobabatirisha mutima mweranda n'umuriro, afise urutaro mu minwe, aza gukubura imbuga yiwe, yimburira ingano mu kigega, nayo ibikumbi abiturire muri rutige ruzima. Mu kubahanura rero n'ibindi vyinshi, Yohani yarigisha igihugu inkuru nziza. Twakirize yompi iyi nkuru nziza yo mukama. Murakoze Christina Shemezwe. Nkuko nabibabwiye turahagarara kuri Yohani Batiste turabe uyu muntu yigisha gutya, uyu muntu bafata bakemeza ko ari Kristo mugakagira ati si jewe, igihagararo ciwe uwo muntu ukubaho kwiwe uwo muntu ninde? Yohani mu gutangura Yohani ninde? Ego Yohani mu gutangura n'umuhungu wa Zakariya na Elizabeth. Koko nivyo kuba wahisemwe yuko tubanza kugaruka kuri Yohani, nibaze ni mutima yabiguhaye kuko ibaze umuntu na Yezu yahindukiye akavuga ati ngo mu bana b'abantu ngo nta muntu angana na Yohani Batista, ngo nta muntu angana na Yohani Batista. Tubigarukirize ngaho kugira ngo ijambo turigarukirize ngaho tugaruke kuri Yohani Batista. Yohani Batista rero n'umuhungu wa Zakariya na Elizabeth, turazi yuko ari we mucacuzi yafashije igihugu c'Imana kujabuka kiva mu bwuzure bwa kera kija mu bwuzure bushasha biciye mu kubereka Yezu Kristo, umwe igihugu cyose cyari citeze bita Mesiya. Mesiya no kuvuga uwasizwe n'Imana, akatigwa n'Imana, agashikirizwa zina muntu wese kugira ngo ashikire ubuhigwe n'ubuninahazwa bw'Imana, ubuhigwe budahera. Nagira nti Yohani Batista arahambaye rwose muri iyo ntumbero yuko yabaye ujabutsa igihe ciwe, akakijabutsa muri Yezu Kristo kandi akacereka Yezu Kristo, tukinjira mu gihe gishasha. Murazi yuko mu guharura n'imyaka tugira tuti ngo ni imyaka imbere yuko Yezu aza canke inyuma yuko Yezu aje, avant ou après Jésus-Christ. Agaheza akereka abantu bo mu gihe ciwe Yezu. Uyu rero arahambaye kandi kindi naho ahambariye ko n'ingingo yari muri we n'ingene yarasanzwe abaho mu buryo buherekeza umuhamagaro wiwe n'ingingo yiwe. Mwavuze nuko ndabaciriye, mwavuze ngo umucacuzi, hari n'abamwita ngo Yohana umucacuzi. No kuvuga iki? No kuvuga n'umucacuzi, no kuvuga yuko niwe nogira nti
yafashije abantu kuva mu gihe kimwe binjira mu kindi, agacira inzira Yezu. Yaramuciriye inzira, naho abantu baca bagira ngo ni umucacuzi. Yaramuciriye inzira, aramutegurira inzira mu gihugu c'Imana, yongera kandi aramwereka igihugu c'Imana. Hamwe yadusigarana ijambo duha tuvuga genshi mu nkuka y'imisa ntibazikorezana na mu kanwa ka Yohani Batista, ngo nguyu mwagazi w'Imana, nguyu ukura igicumuro c'isi. Amweretse abigishwa be akagira ati igihe canje kirarangiye, kuri kiruriya Mesiya nuriya. Agashikiriza abigishwa be bakabashikiriza Yezu. Ariko kandi nuko ari umuntu tubona umuntu w'ingingi ikomeye. Yohani Batista yamuka mu muryango w'abasaserdoti. So yari umusaserdoti, kandi abasaserdoti muri ico gihe dona bari abantu bamerewe neza, kuko bari batunzwe n'amashikanwa yo mu gisengero, kandi yari menshi, kandi bari bafise ijunja rikomeye, ukubahwa bidasanzwe. Byitwa yuko nawe kubera ko ubusaserdoti bwahanahanwa mu kajyango, nawe byitwa yuko yategerezwa guca ronka ubwo buzima bwiza bwo kuba umusaserdoti nka se wiwe. Ariko kubera umuhamagaro Imana imufise ko, yarabiretse ngo aza kuja kuba mu bugaragwa, ngo agatungwa n'ibintu bibayabaye, ngo agatungwa no kurya ubuki be n'inzige, akaregime bio, atungwa nabike mugabo byiza kugira ngo anonokegwe no kumva Imana. Rega haje burya abantu bahaze cyane birabagora kumva Imana, kandi haje umuntu ahaze cyane biramugora no kumva ubundi yuko ashonje. Nibyo nikora nk'ubu no munsi umuntu yofata ingingo yo kuva muhira akagenda mu gahinga, umva umuntu yo mufata gute? Abona nk'umuntu wo ku muntu ahambaye ngaha tuzi yuko iwe bama bahaze akabivamwo, akagenda kuba mu bindi bibayabaye. Kubera iki? Kugira ngo abikimenyetso. Naha rero twumva ngo abantu bamwitiranya na Mesiya. Ntibari gushaka kumwitiranya na Mesiya ari umuntu menga ararambije, arahaze, ararya gasesa, akagira iki. Mugabo kubera yuko uyu muntu yotegereje kuba mu birembye, ariko akabibisa akagenda kuba mu bindi, kandi bakumva ijambo ryiwe rikomeye cyane ribahamagarira guhinduka, bakagira bati ntasanzwe. Ubwo niyo bari Mesiya. Nukuvuga yuko baramwumvamwo mutima w'Imana. Ni mutima w'Imana ariko arigaragaza, kuko burya ngo yujuje umutima mweranda kivuka. Muribuka ca gihe Bikira Mariya agenda kuramutsa Elizabeth nyina wa kimwibungenze, ngo abana nabo ngo bagakaza mu banyi z'abavyeyi babo. Ni Yezu muri Bikira Mariya agende Yohani Batista. Yohani Batista kumva ko kanyamuneza ari mu mbanya nyina we, akumva ati Mesiya arahashitse muri nyina wiwe. Aha rero birakomeye, bivuga yuko umwana mu mbanya arumva ibiba hanze. Aho birakomeye kubera muciye munyibutsa yuko havugwa yuko Bikira Mariya yagiye kuramutsa mwene wabo. No kuvuga ko Yohani yari mwene wabo na Yezu. No kuvuga nibisanzwe ko amuvugira. Nibisanzwe nuko amusedera ikibanza, bavuze bamwitiranije avuga ati ni mwene wacu, sino mufatira ikibanza ciye. Oya, ahubwo bifatiye handi hantu. Ni umuhamagaro w'Imana kuri bo. Kuko na Yohani Batista nibyo yarazi Yezu ko ari umuntu umvukanyi wiwe. Mugabo burya ntiyaritse ko ari we Mesiya. Aranavuga ati ngo nagiye sinenda muzi, ngo namumenyeshejwe n'uwantumye kubatiriza. Ariko aramubatiriza ngo azabona mutima mweranda amushungurukiye ko, ngo ijwi rica rivugira mu ijuru. Bivuga yuko Yohani Batista yarazi ko ari mwene nyinabo, mugabo ntiyarazi yuko ari we Mesiya. Kugira ngo amenye ko ari Mesiya, nawe nyene yabihawe na mutima w'Imana. Hari ahantu Yezu tudashobora kumumenya neza tutabihawe na mutima w'Imana. Hari ahantu nuriya mugabo wawe Dona adashobora kukumenya atabishutswe neza na mutima w'Imana. Hari hano umuntu wese umenga aratwaye igitangaza c'Imana muri we, kugira ngo ugishikire muri we ubihishukwa n'uyo yamuhaye ishusho yiwe Imana mushobora byose. Cyo gituma ari usanga abantu nabo nyene ugasanga n'umuntu wenyene ubwiwe ari isiga ntiyitahure mu bintu bimwe bimwe, bigasaba yuko yumviriza Imana ikamubwira iti we buriki. Imana burya niyo mu kutwihishuka iduhishurira natwe ico turi. Yohani Batista rero suko menga hari ahantu Yezu yamupendereye cyangwa ko Yohani Batista yapendereye Yezu, oya, ni kubera yuko mu nyuma Imana yamuhishutse ikamubwira iti
uriya mukuze wawe uriya mwene nyoko nasanzwe niwe Mesiya yazananyemo kandi wewe wabayeho kugira ngo umucire inzira. Umwana yabayeho kugitangara, yaje kugitangara mugabo bitangaje nta hantu batwereka Yohani Batista ko yakoze ibitangaro. Tugire Kristo. Kristo narihiri ngaha aha bamwitiranya bavuga bibaza ko ari we Kristo, ari we Mesiya. mugabo Yohani akaca babwira ko atari we, kandi uwo muntu yari ko arashaka kumenyekanisha nawe nyine nawe yarazi, ntawe yabona, nabo ntawe babona. Je numva yari kuca yicakirira ikibanza agaca gifata. N'umuntu rero, n'umuntu atunganye, n'umuntu w'ingingo. Nariko ndavuga nti nta bitangaro yakoze, nubwo wenyine ari umwana w'igitangaro, nta bitangaro yakoze. Nagomba tugaruke tumuzirikane ko kuko atari uko mva muri paroisse Yohani Batista, ko paroisse yacu mba dutuyemwo na Radio Maria ituyemwo yitwa Yohani Batista, yitiriwe Yohani Batista uyu mweranda nyene uyu turiko turumva ngaha, ariko nuko arafisi junje n'igihagararo by'umuntu yo twigisha cyane muri iki gihe. Ubwa mbere nkuko reko ndabivuga, si umuntu yakoze ibitangaro nubwo we yaje kugitangara, kandi umuntu wese bugeza kugitangara. Ejo nariko ndaganira n'umuntu ambwira ingene atanguye kugira ko bakubona abana bamubanye benshi. None urazi yuko ari abandi babuze numwe barira birirwa baragenda kumucurisha mu vyuma le bébé prophète. Ni warukwiye gukengurukira Imana ahubwo. Gatonya rero yaje ku gitangaro, umwana wese yamara igitangaro c'Imana n'igitangaza c'Imana. Ariko we yavutse, murabizi yuko yavutse ku bavyeyi bakuze bashaje. Ariko we tukabona yuko ngo igihugu kiramwirukira kimwitiranya na Mesiya, ariko nta bitangaro yakoze. Aha rero tuhakura inyigishiye. Ubwa mbere kubera iki gihugu camwirukira ni iryo junja n'ijambo biri muri we. Ubwa mbere ari n'ijambo rikomeye ryo gutumira abantu guhinduka, guhindura, kuja mu ntumbero yo kujabutsa ibintu. Burya ubuzima bwacu ntibushobora gutera imbere ata dynamisme de changement irimo. Muri we turazirikana ico twita rero la conversion, uguhinduka kuhindutse kuzananye muri izo nguvu zo gutegerezwa kujabuka, ukajabutsa ubuzima ukabukuza mu kindi gikuze gisumbirije, kirimwo akanovera, kirimwo ko kugutera imbere. Nta numwe arekuriwe gutera asubira inyuma. Twese turategerezwa gutera imbere, nubwo ushobora gusanga kumbure ibihe canke ingene ubuzima bumeze, ingene buringanijwe bidusubiza inyuma. Mugabo turategerezwa kugwana kugira ngo uko guhinduka, ko benshi baza ko guhinduka ari bijyango byo kuvuga gusa yuko ngo nemeye Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wanje. Nivyo ivyo n'umushinge, mugabo uvyinjije mu buzima bihindura iki? Ntusanga umera nka wa wundi avuye kubatirizwa aho muri abo bavukanye ba Protestant, murazi ko batanywa akayoga. Yavuye kubatirizwa hanyuma ashika muhira kubera imigigwa yanyotewe, mugabo muje gusubira kunywa agacupa. Acafata agacupa gakura muri firigo agira ati ubu nanje ko nabatirijwe nanje ndakubatirije nucitwa ikiyeri witwa jus. Acara kanwa kandi bari bamubuje gusubira kunywa agacupa. Nugira nti rero uguhinduka tugashingira kuri Yesu Kristo bikinjira mu buzima bwacu, bikaza birahindura. Nivyo byose ntibica bishoka bihinduka, kandi Imana iratuzi ko turabana b'abantu, turaba marayika igendera duherekeza n'aya majambo nibi byose ikorera mu buzima bwacu. Yohani Batista rero ingene yashikirije ijambo ryo guhinduka, agaca hitamwo na style de vie, uburyo bwo kubaho buriherekeza. Ivyo bigatuma abantu bashikuka mu bwenge, mu muzirikane no mutima, bakibaza ikibazo cy'ubuzima. Natwe bica bidutera ikibazo ukungene jewe mbayeho muri societe y'abarundi uyu munsi umenga twuzuye abiyorobetsi, abantu bagomba gufata ibibanza by'abandi, abantu bagomba gutunga babeshe, bakinyamadiri, bakinyamanyanga, bataye ibikorwa byabo, bakaja bose mu rudandazo. Twese dushaka kudandaza. Oya, ubuzima ntibugizwe no kudandaza gusa, ubuzima bugizwe n'imirimo myinshi.
nivyo umuntu wese akumva umuhamagaro akumva ati inye kirazuku kandi ndagitera imwe imbere nkateza imbere abandi agaheza mugabo atibagiye igikorwa ngombwa hari igikorwa ngo wese abafise nariko ndavuga rero yuko igikwega abantu bagakwegwa n'ijambo bamwumvamwo ingingo imurimwo n'ubuzima bwiwe bwiza buringanije neza bikabatuma bagira bati ubwo siwe Mesiya ti none tweho twogira iki ubwo buzima bwawe ukungene buringanije uyu munsi ukungene ugira style de vie n'ijambo rikurimwo mu muhamagaro wawe urubatse urugo cyangwa uri patiri cyangwa uri pastori cyangwa ujejwe ibi cyangwa ufise ibi mu gihugu ujejwe ibi ubwo biratuma abandi bumva ico bokora hari abapatron morambona iyo bashitse ku buzi bwabo kungene bitunganije n'ingene bakora ibintu ingene bitabira ibintu udasanga umwanya wose bariko baraha amashawuri abakozi nyene baca bigiriza ico bakora kuko babumva ijambo riri muri patron wabo bakabona n'ingene abaho bakagira bati turamwumvamwo message deja nta bitangaro yakoze uyu munsi muri societe yacu muri Afrika yose turiko turapfa twiyikisha ibintu vy'Imana kutariko ko tugomba kuyigira Imana y'ibitangaro sinzi ko urabona kenshi ibintu by'ibitangaro byinshi biheza abantu hanze ariko ijambo n'ingingo bikabinjiza muri bo style de vie ikabinjiza muri bo ibitangaro ukamenga n'ibintu bikozwe twese tugatamarirwa tugatangara bigaca biherera ngaho ariko ijambo rigaherekeza umuntu rikamubamwo rikamukora rikamutera ibibazo by'ubuzima rikamutuma atunganya asubiramo ibi na biriya panga ibintu akumva ati ibi bintu uko ndabibamwo uko ndabipanze birabereye gusanganira Mesiya Kristo arashobora kubiza muri yego mfatiye kuri jambo nyene urabona ko Yohani bamubaza dukora iki kandi akaba harimo n'abantu bahambaye mu kirundi bavuga ngo ubugabo burihabwa ndavye iki ukuntu Yohani aho yari mu gahinga uko bamuvuga kaca ndaba abantu bariko baramubaza bati dukora iki umenga ni ubu unye ntawo bikora pata umuntu mutoya cyane wa hariya anye n'umuntu w'igihagararo aza kuvuga ati nokora iki mbega koko nyene ubuntu burihabwa ubugabo burihabwa koko nivyo ubuntu burihabwa iteka ririhabwa ubugabo burihabwa ego nogira nti burya umuntu nyene acika ico ashaka kuba kandi igihe amenye kukirondeza n'Imana bugira twumva ikintu dushaka kuba muri twebwe ico twita l'aspiration profonde ego nivyo hari gusanga umuntu umenga ntashitse neza kuco yashaka mugabo akaguma kirondeza ubuzima bwiwe bwose akazoteba kumva ati narateramiye ikintu ciza mu buzima bwanje nogira nti rero igihambaye kungena umuntu yihubu n'ingingo n'ijambo rimubamo hanyuma agaheza karikurikirana mu kuritorera inyifato ingiro n'ingendo by'ubuzima biheza bigatuma iryo jambo rikora muri we rikamuha inyifato ingeso imigenzo ukabona ingene yifata mu bandi ingene agenderanira n'abandi ingene yakira abandi ingene yubaha abandi iby'abandi ingene yubaha iby'igihugu ingene yubaha akazi kiwe biratangaje ingene Yohani Batista baza kumubaza bati dukora iki bamwe bose mu mice abasirikare abatoza kora muri Obert abasirikare abapolisi ahantu twodondagura n'iyindi migwi abamenyesha makuru abana bariya bose abaganga abaministre aba parlementaire aba sénateur bose umwe sakaza kamubaza ati dukora iki bivuga yuko umwe wese imbere y'ijambo ry'Imana yibaza ati mbega ubw'ivyo nashinzwe ndabikora ku buryo gutuma Mesiya yumvikana mu byo ndiko ndakoreramo biratangaje ingene baje kubaza Yohani Batista ngo dukora iki adaca babwira ati genda amasengesho menshi muvuga ibisabisho byinshi mutunganye bikorane mugira iki musenge bikomeye
ikintu ca mbere abarungikamwo ni ubuzima bwabo bwa misi yose. Genda musubire murabe hajya nyene hari igikorwa c'ibanga ico twita le devoir d'état twahawe. Uyu munsi abantu bagira ngo barasenga gose bakaraza ko bataye igikorwa c'ibanga, bataye igikorwa c'ibanga mu muryango, bataye igikorwa c'ibanga ku kazi, bataye igikorwa c'ibanga muri ministère, bataye igikorwa uyu munsi tubita mu buryo bwishi, tukabita tugiye mu bindi kwiyungunganya kugira iki, mugabo hajya guti igikorwa c'ibanga no guti igikorwa c'ineza rusange. Aha mu gihugu iwacu turakeneye gusubira kwigishwa icari cyo ineza rusange, ineza twese twakira kumugisha w'Imana. Uri hajya ku kazi yabahaye kugira conversion professionnelle, umwe wese mu kazi kiwe ati kurikiza uko biringanije, reka guta akazi ngo ugiye kurima no korora, banza ukurikira amadosiye y'ibyo washinzwe, ntuze gusanga uri kurafata umushahara urimwo ububeshi n'ubusuma, ugata ibintu by'ineza rusangi ukagenda gukorera ibintu by'ineza y'akaryango kawe, kandi ugaca ubona umengo uri kurateza imbere abantu, uri guteza imbere utwi wawe, wataye ineza rusangi imwe na nakaronkako na nakakaronkako, wewe nyene ugasanga wacitse umugisha n'umuhezagiro ku gihugu cyose kuko wakoreye igihugu neza. Hari abantu batakibona yuko ajya ama service duha neza abantu, tukabakira neza, tukabatunganiriza, bakagenda bagakora ibintu byabo banonoke bameze neza, yuko womenga ndugutumwanya bose bashaka kuja kudandaza, kuguruza ubukioske, kubesha kugira iki. Oya, garuka ushikira utugarukane gusubira kugira des conversions nk'izo dans la simplicité y'ubuzima bwacu bwa misi yose. Garuka usubira utunganye hajya igihugu kiguhembera kigira iki, bitunganye neza, umuntu mutunganirize, ntirigwe ku nzira ntagira iki. Aho rero uzoba uri kuracira inzira Mesiya. Bigaca bitangaza rero ingene ivyo Yohani Batista aca bifatanya no kubabwira ngo umuntu ariko araza arahambaye, yosanga mwitwararika neza ivyo mwabwirijwe, ivyo mu buzima bwanyu bwa misi yose, mumenya gusangira neza. Mwumvise yuko hari ikintu avuga cyo gusangira cha partage, akongera akavuga n'ikintu cyo kuringaniza neza ivyo washinzwe ubikore neza uko indinganizo n'amategeko abisaba muri uyo mwanya. Ntuzu urafata umushahara urimo ububeshi n'ubusuma. Era abantu bibi igihugu batabizi muri ubwo buryo, canke bakiba amashira hamwe barimo muri ubwo buryo. Aha rero agaca abugura kabere kati hari uri kwaraza, kandi yavuze ngo nuzuca urubanza. Si urubanza gusa rumwe rwo kumperuka, n'urubanza urunyene rwo mu buzima. Burya urubanza, iyo tuvuze urubanza, ni umuco mu bintu bizitanye, ni umuco mu bintu birimo umwijima, kuko umucamanza abanza kwerekana umuco mu bintu, hama gaca yetablisa la responsabilité, hama gaca avuga ibihano n'amande. Mugabo urumva abanza kuzana umuco. Azanye ubwa mbere umuco, urubanza ntiruragera. Udashimye kwakira iyo muco asanga ariko ariremeye ku rubanza rutoroshe. Iri jambo uyu munsi turyumvise, ndaryumvise kugira ngo n'ubundi siniremeye ku rubanza rwo gusanga ndiko ndiyugarana mu vy'iwanje, nkibagira ingene Imana yangize umuhezagiro ku bandi benshi. Ego. Bati ngira uramaze kuvyumva. Nawe uri mu bamenyesha makuru, nibaza kuja kuri izi mbuga urabibona, turabona abantu bavuga ko aba influencer, ngirana aba influencer ngira mu kirundi tukavuga ko abahindura ibintu. Abahamagarira abantu guhinduka canke guhindura ibintu. Muri ko muravyitegereza mubona byifashe gute? Ni gute umuntu yohindura umuntu, yohindura uwundi? Uhindura mu biki? Wokora iki kugira uhindure? Mbaye babajije Yohani bati twokora iki kugira dushobore kwisubirako? Ego. Muri iki gihe ni biki umuntu yohindura? Ni gute umuntu yoba inkomoko yihinduka y'abandi? Nuko jewe nyene ndabishaka, mbanza kuba iyo mpinduka nshaka mu bandi. Ntegerezwa kuba le changement que je veux chez les autres.
naho ubona Yohani Batista yemeye guhindura akava mu buzima burembye bwo muhira kwa se nk'umusaseridoti akaja kuba dans le désert kugira ngo abanze yumvirize Imana yakira ubutumwa bw'Imana yicyorore akuri ibyo bintu byose vyotuma umenga ijambo Imana ishaka kumushiramwo rizibiranijwe n'ubuzima burembye. Ubu barakunda no kuvuga ngo zone de confort yavuye muri zone de confort ego agenda hariya ahantu hamutuma atiremereza ibintu byinshi abanze yumvirize. Uyu munsi abantu ntitucumviriza turumva ibintu bikubita acoustic mugabo ntitucumviriza. Sinzi n'umuntu yadutwenza akagira ati ahubwo turi muri generation y'abantu bazivya amatwi tugendana ama écouteurs twese mu gutu. Hari abantu bazogwara amatwi mu minsi imbere bose usanga bazibiye amatwi nta ugenda rumviriza ubundi mugenzi we ngasanga yumviriza ibyo ashaka gusa mu telefone. Ni kuvuga harimo akantu kariko karaza ko kutumva uwundi ari hafi yawe kudashaka kumwumva. Ugasanga tunamenye no mu telefone sishaka kukuraba. Nitwatakaza ayo masansa birakomeye y'ukuraba no kumva tuzuba tukira abantu gute. Ugasanga abantu bicaranye ku meza bafite écouteurs ngo bariko barasangira. Ni muriko murasangira muriko siho muri uri kumwe n'abandi. Impinduka rero shaka mu bandi ntegerezwa kubanza kuyenkarna muri jewe nkabariko niyo mpinduka shaka. Igihe bitaragenda gutyo biracaguye ko abantu bahinduka. Ugasanga uri kuravumagura ibintu bigenda nabi mu ntwara mugabo waho twarushikana ukuboko ni kubigira nawe. Nani ibintu bizohinduka gute? Ugasanga mvuga yuko abandi bariba mugabo nanje aho ndiba. Bazi imigani haraye ngo impene irisha hiziritse. Kiruti barabesha bari baranyonora ni kubigira nawe nta kizohinduka. Mbere honda kagira ati hakuga umuvumagura umwijima cyana kabuji. Cyana kabuji wawe. Gerageza urabuti biriya bintu shaka ko bihinduka mbe iwanje nta bihari hama ntangure kubihindura. Nibyo aza birahinduka buke buke ejo tuze tugutore tugushira imbere. Noshima kubona abantu badatora kubera gusa umuntu yaharanye ariko kuko hari ibintu tubona yahinduye iwe hakaba heza tukagira tuti ko yashoboye kubindura kuri uru rugero iwe no mu gihugu azoshobora kubikora kuko arafisa hava kandi umuntu atanga icyo afise. Mbaye iri shengero ryari ko rirabaza Yohani twokora iki none twokora iki kugira ngo dushobore kwisubira kuduhinduke. Ego nubundi ijambo n'iryo tugaruke mu buzima bwacu busanzwe ugambere tumenye kubushingira ku ngingo nziza tugaruke ku mavaleur meza y'ubwami bw'Imana y'ijambo ry'Imana y'imico myiza tugaruke niho bihera. Hanyuma kandi tumenye ko twotegerezwa kwishimikiza natwe Mesiya kuko umuntu aguma ari umuntu hari ahantu hananigwa agateba karambigwa gasanga twese twarambiwe. Uyu munsi umuntu wese ugiye kumusaba agaservice ngo none mucorera iki ukabona yuko umenga abantu tugifise inguvu zo gushaka ikintu ciza ikintu kirimwo honestete. Yohani Batista akamaza ati none uri Mesiya toya kugaruka kuri ayo mavaleur ya honestete ya justice. Hamwe umuntu ashobora kukubitsa ikinagira ati uyu muntu ndazi ko aza gwitunganya neza. Hamwe umuntu hicaye na mugenzi akagira ati uyu muntu bari mu kiyago ciza ntava hindukira ngo asange amusukiye akantu mu kirahuri atangure kuvyimbinda ibintu bene ibyo kugaruka ku mico myiza. Hanyuma mugabo twibuke yuko kandi abantu tuguma turi abantu tubamagara make twishimikize natwe Mesiya dusenge ariko dusenge mu kuri ntidusenge mu bwiyorobetsi. Yezu aje agira ati bari abantu ndabona aho bashaka gushika barashaka kujabuka aduhe ba Yohani Batista benshi baza baratujabutsa tukava mu mwijima tukaja mu muco tukava mu binyoma tukaja mu kuri tukava mu biturire tukagenda mu kuringaniza ibintu tukava mu kugomba kwitwarika gusa ibintu by'inyungu gwanje tumenye kwitwarika neza inyungu rusangi tuberanire gutyo umugisha n'umuhezagiro ubuzima busubire buryohi wacu. Ego ndabakingurukiye cyane Pat.
nije ndabakengurukirane mumvugira ibintu kuko mumpamagaye kuvuga ijambo ry'Imana muba mushizi wanje. Murakoze n'ikindi gihe turabiteze karibu. Nukuri kose uzopfa kuvuza ifilimi nzobashitse. Ndashimiye cyane abo mu buhinga bw'ivyuma badufashije kugira ngo ikiganiro gishoboke naho kubimanutse.